icyo ngise bakunze wa Buja TV TV online ikorera kuri YouTube cyangwa ku ma social medias ni Buja TV ikora buri munsi kugira ngo shire kubashikanira amakuru yanyu mutaba muzi muyaronkano hose muba muri nkuko mu bisanzwe ntago tuba turi twenyene twuma turi kumwe n'abayinvite canke abatumire mu biganiro vyacu uyu busi turi kumwe rumwe mu barapper b'u Burundi mu barapper ko basanzwe bakorera muziki wanga mu Burundi bien sûr yitwa Reverse Nigga. Reverse bite ni bon yes navuze ko uri umuhapper ariko nibaza ko hari abantu bashaka ko batakuzi aka kapera cyangwa flows gatogera bashaka kumva ijwi rya Reverse ko rimeze It's boy Reverse Nigga ndapanga bira gucanga bime ubushinga nkasenyura vuge ngo byinshi ataco batanga bubisi byanje bakicuza nagago rap idasange zinduka ngakumvuza mu bandi hari abandi barapa fake zabuzi karoti zindi bifuza ibindi kugira uyaguheze usumbe abandi tuvaye tukaja he kugira dushike ndaje bushasha no gukosora bigira ko ari abarust Yes, indirimbo aririmbye yitwa Icondi yaririmbanye na Lantif. D'abord uratubwira ukuntu mwahuye na Lantif kugira mushobora gukora indirimbo mu gihe tutko wawuri ino wari haya Belgique byagenze gutogera mushobora guhura mu kwa indirimbo nka Icondi. Cyambere kwanza umuntu kwanza nemera kuva kera Lantif aho twari nyene IG turavugana ambwira ifunye bishibikorwa byawe twashe gukora nina bikunda c'est bon turakora ko turapanga karere dusubiranye bon ama araruka amajwi muri Gmail break amajwi jamwe master music turakora Yes ufise indirimbo zingayo totale uretse iyo Icondi ndavye kuva natanguye ni indirimbo nyinshi kuko aho twatanguriye na bintu by'amabitsi byari mwatangiye umuziki ryari tutangiye 2014 gutyo 2014 ubu turi muri 2019 imyaka 5 uri muri game. Yep. Yes, nibaze ko abantu tuzi muri game mu myaka 5 turamenyereye sinzi nkaba Sadbio shaka ko bayirenza abande n'abandi n'abantu n'abanyine muri iyo myaka ba Prizi uruwa kera kuvyo numva kuva 2014 sivuba wayi abantu batanga kukumva ubonye. Ninuze atu nikiskwera araciga igihe kinini nakora nikindi nacho promotion ni ikintu gikomeye sana nga mu Burundi mugabo blame nga mu Burundi hip hop bafata ukundi kubuntu ko tubona gusa everyday ni babandi nyine bavuzwa abantu donc kugira promotion ihabwe cyane sikirenga sana ushatse kuvuga ko imyaka 5 wimwe promotion kugira ngo ushobore kuduga nk'abandi byose biri sinavuze cyo nyene byose birimwo Yes, indirimbo yawe Icondi nangerageje kuyumviriza irimwo ama verse amwe nashoye kuhotena ariho aho uvuga ngo uje gukosora abigira aba rasta kandi atara aba rasta washatse kuvuga bande en fait shatse kuvuga abigira ko aba rasta basha kwigira aba rasta kandi atari aba rasta usanga kwa kuntu par exemple we nuririmba usha gusa kwidumbamwo mu bintu utazi abo ni bande bidumbamwo mu ndirimbo mu muziki kandi atarabaririmba cyangwa atanakinye bazi mu muziki aba Babylon nabandi bande aba Babylon barizi se papa la peine yo kubavuga bon birakenewe nibaza ko abantu abakora objective bakeneye kumenya abantu ni bande bashaka gufata umuririmbyi nka Reverse aririmba nkuko twumvise aririmba bakamudindiza akaguma hahandi après imyaka 5 abantu bakaba bataramumenya cyangwa batarumva ibikorwa vyiwe ni benshi tu nushoga akakarorero kwa kuntu usanga uragiye gukora emission ufite indirimbo shasha urabona ufite indirimbo shasha ndetse sinzi impamvu hip hop nga mu Burundi babataye agaciro canke iki bafata ukundi kuntu umenga ni ikintu nyene kiri ngaho tu ibintu nk'ivyo orke hip hop genda urabe ahandi hose Tanzania Kenya state yone tuvuga aba millionaire bose ni mu rapper mugabo ngayo wacu mu Burundi usanga uri muririmbye ukoze emission kuri radio indirimbo yashasha donc weje gukora gusa emission indirimbo cumenga bahita mu kabati bica bihera isoko bo ariko si indirimbo zose zigenda uko hari indirimbo ngira zishika tukazifatisha n'izindi zitafatisha birashika none mpamvu ndakubwira sinzi ko nushaka kuvuga ko
ariko menyane ndatse sinzi mugabo bon urashobora kudusubiramo ako gakopero ruririmbye cyangwa akahapu warugize gatowe ndapanga biragucanga bemwe washinga nkasenyura mvuge ngo vyinshi ataco batanga bumvise ivyanje bakicuza nanga ngo rap idasa nk'izinduka ngakumvuza mu bandi aho nyene avuze ko atanga rap idasa n'izindi bakanga kumuvuza bakavuza abandi ni bandi babaha kuvuza bakavuza abandi nibe barizi parapene kubavuga sorry bon nibaza ko ngaho cyo kuvuga aho dusangiye umwuga canke abajournaliste bagenzi banje bakora ku maradiyo yego ntago bakora ku ma TVs abakora ku maradiyo ni bose canke hariho bamwe si bose hariho abamvuza kandi ndabishima sana ndabata kuvuza ubutumwa woba ico tuno babwira bahagarike barike amacakubiri ko twese turi bamwe tuko turakora kugira dushikane music yacu kuri yes jewe hari kanu nigeze kumva nakumvanye wowe nyene uri kurakavuga uvuga ko abo bantu babanira ari aba fake MCs nuko nyine yakivuze sindakubeje ndibaza bose barimo yes yavuze ko ari aba fake MCs sa journaliste bose na ba MC mubo waririmbye bigira ngo barasta arabarasta it's true aba MCs ni bande nazira nuvuga ko mvuze izina n'abandi ko ndamuha power play bon ariko aba MC tuzi basinga bakora ku radio barazwi MC ya Mipro MC ya Santana MC Machad n'abandi hariho abandi canke bare muri abo nyene sifisinyisho bisigura ko tabarimwo urababeshe sifisinyisho nzogushura hano azongisha urakabitse ku mutima yep uzohava bishura mu ndirimbo yego byose birashoboka ndi muraperi ko urazi rap ni ikintu cyoroshye sana gutanga mu message nawo bamwe babayiriza gusa power sana R&B mu bisanzwe R&B ni ntanga message kwiye hip hop ni style yoroshye sana gutanga message kandi mu butumwa bugufi kandi igashikana mweneyo nushobora guha example kuko iki habaye ibyama beef kwera iki bose babicisha muri rap kwera rap niyo mugabo arabandi baca bayifata ukundi kuntu kamenga zifa ko bihagarara ngo bigomba guhinduka abarapena barakeneye ko mubavuza yes ni reverse tigari bose indirimbo ya nyuma ni yakoranye na 90 d'abord ratubwira why witwa reverse reverse konzi cyambere nje mazina nje ukuri ni Oscar Ndikuma reverse ni kuya kunyene ukumena n'abajama kurapo wanyene nuko murano wa usanga rero ya kara mumponyo senyene akacaranyita reverse ngo man nije kwita reverse ibintu nk'ivyo tu acha vuga bon reka the way zo tukutara kwita reverse kuvico gire bacho menyera kwita kunyita reverse aho ni avana atanga kuririmba nango music rero chavuga why nushaka kwita reverse yo kuvico giye kwera naciye mbona benshi bari baja mu presque bose bari banze kuzina ya reverse bon chavuga reka nite reverse ama approach nashaka kujyaniga yes ni reverse niga ibikorwa byawe bikurikira ico ndi tubitege ryari uvuba kandi zo ari featuring no muririmbyi yakomeye yes izo zari audio gusa nkuko tubimenyereye ku ba rapper hari umu rapper umwe twashoganira avuga ati aba rapper baguma bavuga ngo ntibahabwa ama opportunity aya naya ariko ngo nuko badakora ama video clip naho wowe ufite na video nimwe ndabona yawe eske uyizo soka na video cyangwa soka ari audio gusa urazi ko ndicuno kubwira ubuntu nushobora gukora video tu yari yose ifu kwipanga kandi je sishobora kuvuga ivyo mvuga ugasanga birahindutse kimituno mvuga tu mpueshe muzobibona yes tuzobibona twapowesha Rivers merci beaucoup ndagushimira ko waduhaye akanya batwitavye mu interview muzi vraiment thanks sana kandi wandaye mufite umutima wuko thanks sana kubona mwana umiye mwiyapen yako big up sana yes big up sana kuri Rivers ne kandi courage beaucoup nashaka ndabashimira n'abakura kurikana ibiganiro vyacu mwaravye ikiganiro gushika kumera wowe wakoze subscribe wowe wamurindiye notification wewe wamuza kurondera amakuru abujayiti bashize ku munsi merci beaucoup muri abantu binkora mutima cyane yari ozira ko dusubire mu kiganiro gikurikira iki ciao ciao and thank you